Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye ya nino mu makungu ya kure. Kaze na karibu mwe mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, barirya nino ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, umugabane wa Afurika, mu bihugu nka Kenya, Zambia, Afrique du Sud, Uganda, Malawi, Nigeria. Muri ngaha kandi mu bihugu vy'ibibanye ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, muri ngaho mu buraruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara ya Butanyerera, intara ya Buhumuza, intara ya Bujumbura, intara ya Gitega n'intara ya Burunga. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru yacu reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano, dutangurire ngaho mu ntara nshasha ya Butanyerera ahahoze ari muri komine Nyamurenza, ubu ngubu ni muri komine Kiremba, harahoze kandi ari mu ntara ya Ngozi, ni mu buraruko bw'igihugu cacu Burundi. Haraye hatowe ibiziga bibiri vy'abantu b'abagabo vyatowe mu ruzi Akanyaru. Aho mu ruzi Kanyaru rero ivyo biziga vyatowe bikaba vyikekwa ko boba bagandaguwe n'ubutegetsi bwa Gitega canke ubutegetsi barashwe. Ni mu gihe buramatari w'intara nshasha ya Butanyerera yagiranye inama n'abajejwe umutekano harimwo abapolisi muri iyo ntara, ategeka ko uwuzofatwa ajabukana ikawa canke igiterwa c'ikawa ngaho umwimbu w'ikawa awujabukana mu Rwanda, ndetse n'ubutare azohava araswa. Izo ni ingingo zafashwe na buramatari w'intara nshasha ya Butanyerera. Aho rero abo banyagihugu bavuga ko batoye ivyo biziga bibiri bireremba ku ruzi Kanyaru, hafi nyine birumvikana ni uruzi rugabana igihugu cacu n'igihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko, bakavuga ko ivyo biziga ari ivy'abarundi vyatowe bikaja gutabwa vyarashwe, vyoba vyararashwe muri ubwo buryo bwa buramatari yategetse ko bagomba kuzorasa uzohirahira akajabuka mu Rwanda. Ibintu birabandanya gukomera cane, n'ingorane zikomakomeye umutekano w'igihugu. Ubwicanyi baravuga ko bwabaye ndanse ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Umuhariri Giteka nawo wasohoye icegeranyo ugaragaza ukungene abantu babandanya kugandagurwa, ubwicanyi bwabaye ndanse kuva Evaristo Ndayishimiye yoja ku butegetsi muri Ruheshi mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika Mangaya mu mwaka w'ibihumbi 2025, haramaze kugandagurwa abantu ibihumbi birenga 2760. Abo bose bagandaguwe ngo ku butegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye. Intara iza imbere mu ntara nyine mu zahoze uko intara zahoze ari 17, intara iza imbere ni intara yahoze ari ya Cibitoke, ngaho ni mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cacu Burundi, haragandaguwe abantu barenga 600. Intara iza ari ya kabiri, igira kabiri ni intara ya Gitega, nayo yagandaguwemwo abantu n'amajana. Biraboneka ko ngo intara ya Cibitoke abantu benshi baratowe ari ibiziga, bamwe baratowe ku ruzi Rusizi, abandi baratowe mu kibira ca Nyungwe ngaho muri za komine Mabayi, komine Mugina, ku ruzi Ruhwa, ku ruzi Rusizi muri komine Buganda na komine Rugombo. Ivyo bintu biriko biragenda biba vy'ubwicanyi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Evaristo Ndayishimiye abiboneka ko atakintu na kimwe yigeze akora ngo bihagarare.
Mbere kandi mu muhariri y'igiteka barabandanya kwerekana ko ubutegetsi bwo bari bwo bwabigizemwo uruhara ngo cane ko abantu benshi bagandaguwe boba barishwe n'imbonerakure z'umugambwe uri ku butegetsi ari wo CNDD FDD, akaba ari nawo Variston Ndayishimiye akomokamwo. Bivuze ko rero ubutegetsi nibwo bwatanze itegeko canke ingingo yo kugandagura abenshi bagandaguwe muri ivyo 2,200 vyose vyishwe biciwe ngaha ku butaka bw'igihugu cacu Burundi. Benshi rero barabandanya kubona ko ari ingorane zikomakomeye cane, kandi bakabandanya no kugira ubwoba ko ubwicanyi bubandanya gukomeza, aho buramatari mushasha afata ingingo yagirishije inama y'umutekano agategeka ko abantu bagomba kuzoraswa. Abanyagihugu kandi tuvuye mu gisata c'umutekano tuje mu gisata ca politike, barabandanya kwerekana ko inama nshingamateka igizwe n'abasoda hafi ya bose abagwanye muri FDD. Bintu birabandanya gukomera cane, ni ingorane zikomakomeye cane, aho bariko baravuga abakenyezi bari mu nama nshingamateka abenshi n'abagore b'abajenerali, abagabo babo baragwanye. Biboneka ko inama nshingamateka itagiyemwo abantu bakwiye kuyijamwo, incabwenge zikwiye kuja mu nama nshingamateka ngo zizokemure ingorane zirimwo. Inama nshingamateka igizwe n'abashingamateka bashika ku 111, ariko bo 108 bava mu mugambwe umwe CNDD FDD. Ni mu gihe kandi biboneka ko abashingamateka 3 bonyene ari bo batava muri CNDD FDD, kandi bikaboneka ko abo 3 nabo ari abashizweko kugira ngo bagire ibitigiri bahagararira baserukira, nk'abaserukira batwa n'abandi nk'abo badafise imigambwe bavamwo. Ibintu birabandanya gukomera cane, n'ingorane zikomakomeye ibiriko biragenda bibangaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi bakaba babandanya kwiyamiriza intwaro mbi, intwaro y'agahotoro, babona ko intwaro ya CNDD FDD ari intwaro y'abanyonyezi, y'abasuma bigwiza ko ubutegetsi, bakigwiza ko inguvu, ntibipfuze gusangira canke kugabana n'abandi banyagihugu b'incabwenge bafise aho bovana igihugu naho bogishikana hatari mu manga, nk'aho CNDD FDD ishikanye kino gihugu c'u Burundi. Benshi babona ko gishitse ahatemba, naho kugisayura navyo bikaba bitariko birashoboka, kuko babandanya kugwiza aba CNDD FDD mu butegetsi, mu myanya canke ibibanza bifata ivyemezo, bifata ingingo zishobora kuzahura igihugu. Abasuma nibo babandanya guhabwa ibibanza bikomakomeye cane. Akarorero, mu nama nshingamateka harimwo umutambukanyi wa Generali Ntigurirwa Sirasi, harimo n'abandi badamu, abakenyezi hafi ya bose baboneka muri iyo nama nshingamateka n'abakenyezi, abagabo babo n'abasoda bakomakomeye cane. Mugira ngo ndabesha, muze kujamwo murabe abakenyezi bagaragara canke baboneka muri iyo nama nshingamateka, murasanga hari aho bahwaniye n'igisoda ca kera, murantunga igisoda ca FDD, apana ca kera, kuko mu gisoda ca kera n'abafabe kandi nta bibanza na bimwe bigeze babaronsa, barabashize inyuma. Ubu bari ku gatebe baricaye, bariko bararaba ivyo aba FDD bariko barakora, ukungene batwaye igihugu. Benshi bati ni ingorane, n'ivyapfa vyahuhuka, ivyahuha navyo vyahuhuka, nk'uko tubivuga ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Bikaboneka ko ari ingorane zikomakomeye cane. Mu gisata c'ubutunzi
Abanyagihugu bo mu ntara yahoze ari Cibitoke bakaba bidogera ishirahamwe rijejwe kubagurira umwimbu w'ipamba ko ribahomvya bivanye nuko babishura gaceya canke bakabishura gutandukanye, bakabishura nabi. Iryo shirahamwe ni Codeje aho rikorera ngaho mu ntara yahoze ari Cibitoke. Abo barimyi bakaba bariko baridoga. Mu makuru yacu ataha tukaza kubashikiriza inkuru iramvuye yose. Kugira ngo amakuru mwene nk'ayaza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye.